n'igikorwa cy'igihugu cyoroha haba umwumvikano kandi mugabuye kirazira ko muca mwankana ngo nuko mwagabuye kirazira kuko aya matongo yose nabandababwira uri umurundi uburundi bwose n'ubw'iwacu aha n'ahandi ni wacu gusa Burundi abatugaburiye bavuga ngo wewe uri muri intara ngo nawe uri hariya nawe uri hariya mugabo tumenye yuko amatongo twayasanze ngaha tuzoyasigaha ntashobora gutuma twankana rero twese dutegerezwa tubaho rero dutegerezwa gukora kushikaho tugira umwumvikano turiko tukagabura mu mwumvikano kuko turabavukanye kandi tuzobisiga ico muwe mucumva kugira ngo tugire iteka ritekane dukora ibikorwa twese rutunganira. Amahoro mwese mugiye gukurikira ano makuru tugira tubashikirize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriye kuri uyu wa kabiri abaserukira ibihugu bitatu mu Burundi ari byo Budagi, Ububirigi n'igihugu cya Afrika y'Epfo. Bari bajereho kumusezera mu gihe barangije ikiringo cabo hano mu Burundi. Mu byo baganiriye barashima ingene bakoranye n'igihugu cy'u Burundi. Muri ano makuru icega cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu araja kubigarukako. Kuri uyu wa kabiri inama nkenguzamateka yagize isasa ridasanzwe. Abakenguzamateka bemeje ugiye kuba umushikirizamanza mukuru wa Republika akaba yitwa Manirakiza Leonard. Hemejwe kandi n'abacamanza 8 bagiye kuja muri sentare ntayinyuzwa. Kaze rero muri ano makuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriye kuri uyu wa kabiri abaserukira ibihugu bitatu ari byo hano mu Burundi ari byo Budagi, Ububirigi n'igihugu cya Afrika y'Epfo. Bari baje rero kumusezera mu gihe ikiringo cyawo carangiye hano mu Burundi. Mu byo baganiye barashima ingene bakoranye n'igihugu cy'u Burundi bakanemeza kubandanya imigenderanire myiza no gufashanya n'u Burundi. Kurikire Doriane Munezero icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Mu biyago bagiranye basanze ibihugu byose ko ari bitatu bifise uruhara rudasanzwe byagize muri kahise k'igihugu cy'u Burundi. Afrika y'Epfo yamushimiye cyane ku ruhara indongozi za Afrika y'Epfo zagize mu kugarukana amahoro mu gihugu cy'u Burundi, avuga uruhara Nelson Mandela yagize, Jacob Zuma n'abandi kugira ngo abarundi basubize hamwe basubire mu nzira igihugu gisubire mu nzira ya demokrasi. Ku gihugu cy'u Bubirigi nico bahira umukuru w'igihugu kubera ko uruhara bagize mu Burundi mu gihe c'ubukoroni yabasavye hamwe n'userukira igihugu c'Ubudagi mu Burundi ko bofasha igihugu c'u Burundi muri kino gihe turiko turarondera kuzana umuco kuri kahise k'igihugu cacu Burundi kuko n'incobero umukuru w'igihugu yagize ati utazi yava ntamenye yaja. Yasavye abo baserukizi b'ivyo bihugu byompi gufasha bimwe biboneka kugira ngo igihugu c'u Burundi mu ntambuko buriko buragira bwo gusubira muri kahise kumenya ukuri no kurekuranira ku byavuye muri kahise kabi kugira ngo Burundi butere buje imbere buzi ukuri kuri kahise. Ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabishikirije mu gihe karabwira yuko hari umugambi munini wo kubaka ico bise Musée National de l'Histoire. Akaba yizera yuko baserukira ibihugu by'Ububirigi n'Ubudagi bazofasha mu kugarukana bimwe mu biranga kahise ku Burundi byoba biri mu bihugu byabo baserukira haba muri ibyo bigo by'iratiro muri ibyo bihugu kandi bakaba bemeye ko bazobifashamo. Bose rero uko ari batatu bashimye intambwe
bagiye imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu baserukira igezweko na cane cane mu gihe Burundi buriko burinagura mu vy'ubutunzi. Muri ico gisata nyene c'ubutunzi nyene ico umukuru w'igihugu yashimiye bimwe biboneka abarangije ibiringo vya mu Burundi mu buserukizi bw'ibihugu vy'Ububirigi n'Ubudagi ku ruhare rudasanzwe bagize mu kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'umuryango ukurikiyemwo ibihugu vya Buraya. Guserukira igihugu c'Ubudagi hano mu Burundi yaciye agira ko amenyesha yuko baheruka gusura kwemeza ubufasha bungana n'imiliyoni 32 z'amahera y'amanyaburaya yazofasha mu gisata cyo gushikiriza amazi meza abene gihugu wo mu ntara ya Rumonge n'igice ca Nyanzaraki. Nico umukuru w'igihugu akaba yabasabye kwandanya baserukira baba baserukiza Burundi mu bihugu no mu banga bazobandanya. Ku muhingamo w'umunsi wa kabiri umukuru w'igihugu yafashe indege agana igihugu c'Uburusiya aho yitavye inama igira kabiri ihuza Uburusiya n'ibihugu vya Afrika. Inyuma iyo nama akazoca agira urugendo rw'akazi mu gihugu c'Ubushinwa. Egide Mbazumutima. Kibuga c'indege mpuzamakungu Amakuru Ndadaye ci Bujumbura, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko, yaherekejwe n'abanyacubahiro batandukanye duhereye ku bagize leta y'u Burundi, intwazangabo z'urwego rwo hejuru mu gisirikare c'u Burundi n'igipolisi, abakozi bakuru bakuru muri leta hamwe n'abandi. Itangazo ryashizwe habona n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afashe urugendo agana igihugu c'Uburusiya aho azitaba inama igira kabiri ihuza igihugu c'Uburusiya n'ibihugu vya Afrika. Iruhande iyo nama akazobana na mugenzi we w'ico gihugu c'Uburusiya Vladimir Putin. Inyuma y'urwo rugendo mu Rusiya, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akazogira urugendo w'akazi mu gihugu c'Ubushinwa aho naho nyene bitekanijwe ko azobana na mugenzi we w'ico gihugu Xi Jinping. Umushinwa nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akazokwitabira ibirori vyo kugurura inkino mpuzamakungu zihuza amakaminuza zobera ahitwa Chengdu. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarashitse mu ijoro ry'umunsi wa mbere mu gihugu ca Tanzania, akaba aserukiye umukuru w'igihugu c'u Burundi mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ya Afrika kubijanye n'ingene abantu boba isoko ry'iterambere mu bihugu vyabo. Ikazomara mbere iyo nama imisi ibiri. N'inkuru ya Ida Marie niyo nkuru. Igihe c'isaha zibiri z'ijoro ziburi minota 10 niho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Julius Nyerere i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca akaba yaserukiye umukuru w'igihugu mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ba Afrika, inama yiga ibijanye n'ingene abantu boba isoko ry'iterambere mu bihugu vyabo. Muri iyo nama y'imisi ibiri izosozegwa kw'igenekerezo rya 26 mu Kakaro uno mwaka, ngo kakazoba kandi n'akaryo ko kwiga ingene boha agaciro ubwo butunzi, ivyo navyo bikarangurwa biciye mu gukarihiriza ubwenge abene igihugu mu ntumbero yuko nabo bofasha ibihugu vyabo gushika ku iterambere rirama. Muri urwo rugendo kandi umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yaherekejwe n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe ikigega ca leta. Kuri uyu wa kabiri inama nkenguzamateka yagize isasa ridasanzwe, abakenguzamateka bakaba bemeza ugiye kuba umushikirizamanza mukuru wa Republika, akaba nawe yitwa Manirakiza Leonard. Bemeje kandi n'abacamanza 8 bagiye kuja muri sentare ntayinyuzwa. N'inkuru ya Celestin Shimirimana. Abashikirijwe nama nkenguzamateka ngo bemezwe ku mabanga y'igihugu, ubwa mbere ni Manirakiza Leonard mu mabanga y'umushikirizamanza kizigenza wa Republika. Nkuko vyashikirizwa n'umushikiranganje ajeje ubutungane, Manirakiza Leonard yarasanzwe arongoye igisata cimanza z'ivyaha ca sentare ntahinyuzwa, akaba aturuka mu ntara ya Muramvya. Ubugira kabiri hashikirijwe abacamanza bashasha bagiye kwinjizwa muri sentare ntahinyuzwa. Abo nabo akaba ari umupfasoni Baragengana Modeste
yakorera mu gisata kinonosora amategeko. Bizimana Clotilde yarasanzwe arongoye igisata kijejwe amatati mu bushikiranganji bw'ubutungane, uwundi nawe akaba ari witwa Kaneza Alice. Havyarimana Rora yarasanzwe ari umugenduzi w'ubutungane. Habimana Josiane yararongoye sentare idasanzwe ica imanza z'amatongo n'ayandi matungo. Uwundi akaba yitwa Nukamazina Toma yari umukuru wa sentare nkuru y'Imwaro. Uwundi akaba Ntuzwe n'Imana Anise aturuka mu ntara ya Kirundo, hamwe n'uwitwa Nshimirimana Deo. Aba bose rero ngo bakaba batowe cyane kubera ubugororotsi bubaranga. Ugiye kuba umushikiriza manza kizigenza wa Republika Manirakiza Leonard akaba yemejwe n'abakenguza amateka 38 kuri 39, nayo abagiye kuja muri sentare ntahinyuzwa 8 bakaba bemejwe n'abakenguza amateka 39 kuri 39. Mu gisata c'amagara y'abantu, isekeza ryo kuvura indwara z'amaso zitera uruhumyi harimwo indwara y'igiharage rirabandanya ku bitaro Prince Regent Charles. Abagwayi barenga 500 bakaba bamaze kuvugwa. Claudine Manira. Ibikorwa by'isekeza ryo kuvura indwara y'amaso itera uruhumyi harimwo indwara y'agaharage biriko biragenda neza ku bitaro Prince Regent Charles. Abantu 1000 bari bitezwe muri iryo sekeza, abashika 500 baramaze kuvugwa. Umuhuza bikorwa muri Fondation Umugira Neza amenyesha ko abantu batari bake bataronse amahirwe yo kuvugwa, agahamagarira n'abandi bagira neza kugira ico bakoze kugira ngo bagarukire kuri abo bantu. Kuri polyclinique Umugira Neza hari hamaze kwakirwa abagwayi 114. Aha kuri Prince Regent Charles bari bageze ku gitigiri cy'abantu 466. Mu makuru tumaze kuronka nuko muri abo bonya hariho abamaze kuronka ayo mahirwe yo gusubira kandi kubona. Kuri ico kijanye n'ababa bataravugwa kandi ari bo benshi, tuboneye akanya ahubwo ko gutumirira uwo wese afise umutima w'ikigongwe, haba amashirahamwe yigenga cyangwa ya leta, bumve akakamo yuko hariho abakeneye kuronka ubwo bufasha bwo kubona, kuko hanini twakoreye ku basanzwe bafise amikoro make, akaba ari nabo benshi, harimo abana, abakuze n'abageze mu zabukuru. Uruhande nago gushira hamwe Arikeme, uwaserukiye Arikeme amenyesha ko bashimishwa n'intambwe iryo sekeza rigezeko. Nayo kubagiriwe amahirwe yo kuvugwa barashimira cyane Fondation Umugira Neza hamwe n'ishira hamwe Arikeme Burundi kuri ico gikorwa c'urukundo bakoze. Nashimiye yakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ndashimira ni societe yazanye kerebe yo kudufasha abantu twasindikaye. None turashimye rwogo turakomye amashi, turashemeje neza rabanguka nkuko yabangutse n'ubu asura tubangukira tworohereze nuba amaso bakoze rimwe iryasigaye tugira amahoro. Nkuko umuyobozi w'ibitaro Prince Jean Charles yabishikirije, mu basanzwe bavura kuri ivyo bitaro hariho abaronkejwe ubumenyi bwo kuvura mwene izo ndwara z'amaso zitera uruhumyi. Akavuga ko n'inyuma y'iryo sekeza ico gikorwa kizobandanya ariko kizosaba uburyo. Ibikorwa bitari bike ngo byararanguwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Ivyo bikaba byashikirijwe ku munsi wa kabiri n'umushikiranganje mu byo mushikiranganje mu gihe yararamutse ashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje. Jean-Yves Christian Daikeza. Imigambi itandukanye iri mu bisata vyitaho ugukingira no kubungabunga uburyohe bw'isi ndimwa, kugwiza umwimbu w'ibiterwa n'uwo mu bworozi, guteza imbere ubushakashatsi mu burimyi no mu buhinga, gukingira ibidukikije, eka n'iyindi migambi niyo yaranguwe mu mwaka w'ibikorwa 2022 ushira uw'ibihumbi 2023. Umushikiranganje Santos Niragira ajejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije akaba yamenyesheje ko ashimishwa n'urugero rwashitswe ko mwirangurwa ry'imigambi ubwo bushikiranganje bwari bwarishinze. Amahegitari angana ku bihumbi 13 n'amajana 762 y'imisozi ihanamye yarakingiwe. Amahegitari agera ku majana 580 y'imyonga n'ibiyaya yari yarasivye
yaratunganijwe. Imiryango ishika ku bihumbi 17 n'amajana hafi 9 y'abarimyi yararonkejwe ingurane bibafasha kurima no korora kijambere, imbuto zifasha kwimisha ku rushinge zingana n'ibihumbi 34 n'amajana 5 zikaba zarabonetse mu kigo kibijejwe seneteya. Tugereranije n'ivyari vyategekanijwe, ibikorwa by'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu mwaka w'ibikorwa w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023 byararanguwe ku rugero rw'ibice 91 n'ibice 69 kwijana. Umushikiranganje Santos Niragira akaba yagiriye ko amenyesha abakozi bo muri ubwo bushikiranganje cane cane abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ko boja ku kivi maze bakama bafise ibiriko birarangurwa boshobora kurata mu gihe azoba bagendeye. Ikigo kijejwe gutorokanya amakori n'amatagisi OBR catunganije inyigisho kubamenyesha makuru zerekeye ibishasha biri mu itegeko rigenga ingene amafaranga akoreshwa mu mwaka w'2023 ushira 2024. Ni nko kuriha amakori biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. N'inkuru ya Safi Bahati Josephine. Mwaka urarangiye ubuyobozi bw'ikigo OBR gatunganye inyigisho kubamenyesha makuru kubijanye no gukundisha abene gihugu ngo batange amakori n'amatagisi bongere bagwanye urudandazwa rwa magendo. Muri ivyo rero Stanning Ndakumana yamenyesheje ko ariyo ibishasha mu itegeko rigenga inkene amafaranga akoreshwa muri uyu mwaka w'2023 ushira umwaka w'2024. Byo bishasha biri mu itegeko rigenga amafaranga igihugu cy'u Burundi kiriko kirakoresha, ari navyo ikigo OBR gica gifatira ko mu gutoza amakori n'amatagisi kugira ngo kiyashikane mu kigega ca leta. Harimo mu buzima bwose novuga nti bugize umutangakori bijanye n'ingene yinjije amafaranga. Aha notanga nk'akarorero ingingo zimwe twaciye hirya no hino. Notanga nk'akarorero hariho ingingo itegeka abantu bose bakora urudandazwa yuko kuva ubu muri iyo mpinduka bategerezwa gukoresha akamashini nyabwonko mu gutanga inyemezabuguzi ariyo fagitire. Ivyo biri mu ngingo y'179 y'itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha. Stanning Ndakumana yamenyesheje kandi ko izi nyigisho zizofasha mu guhimiriza abatanga kori n'abamenyesha makuru kugira bamenyeshe abene gihugu kugira nibaje kubiri n'iryategeko. Mu kurangiza Stanning Ndakumana yahamagariye abatanga kori bose gukoresha ubuhinga bwa none mu gusohora. Kuri uyu wa kabiri hatunganijwe inama ivuga ku burenganzira bw'abakenyezi ku itongo. Itegeko uno munsi ngo rikaba ridatomora neza cy'umukenyezi yoronswa mu rugo yamukamwo. Donasiene Ukuru. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ngo rerekana neza ko umukenyezi n'umugabo bangana imbere y'amategeko, ariko ikiboneka uno munsi ngo nuko abakenyezi n'abagabo badafise uburenganzira bumwe bwo kuronswa itongo mu miryango yo hagati mu gihugu nkuko vyerekanywe mu cigwa cashikirijwe. Alphonsine Bigirimana yashikirije ico cigwa, akaba yavuze ko ivyo biva ahanini ku migenzo ishira inyuma ho mukenyezi. Ariko rero abakenyezi ngo bituye amasentare baba abavuye mu rugo canke abigeme batubatse, ngo ayo masentare harabatunganiriza bakagabura itongo bakanganya n'abasaza babo. Akavuga ko ikibuze kugira ngo abo bakenyezi nabo baronke itongo ari itegeko riza ritomora neza ico umukenyezi yoronswa mu rugo yamukamwo. Abakenyezi kandi ngo baracari ku rugero rwo hasi mu nzego zifata ingingo nkuko yabandanije havyerekana mu cigwa yatanze. Gituma rero benshi bataja mu nzego zifata ingingo ngo biva ku bukene, ku kubura umwanya, inyifato itabereye y'abagabo bamwe bagira imbere y'abakenyezi n'ibindi. Patiri Charles Karorero yavuze ko naho biruko habaye impinduka nziza ugereranije no mu misi yahera. Ngo kugira ngo rero habe impinduka nziza ngo bisabwa ko
abantu bohindura inyifato. Ico dusaba ubwa mbere nukumva yuko abantu bose baranganya gateka, baremwe n'Imana imwe, bacunguwe n'amaraso ya Kristo umwe. Ica kabiri kugira ngo abantu bahinduke mu mitwe, bahindura ingendo, barigishwa, kwigishwa naho si mu bitabo gusa, si ku mashuri, n'ingene abarundi n'abarundi kaze nyene bamaze kubitegera bariko barabishira mu ngiro bariko barigenda. Ica gatatu naco uko umuntu wese twese umwe afise igikorwa cyo guhindura inyifato n'ingendo yahorana. Abari muri iyo nama bakaba bashikirije ivyiyumviro bitandukanye kugira ngo umukenyezi nawe hashobora kugira uburenganzira ku itongo. Mu byo rero baciye basaba ngo nuko izo nyigisho baronkejwe zoshikanwa ku mitumba, abakenyezi bagashigikirana, mbere hakabaho n'inyigisho kugira ngo abantu bahindure inyifato n'ibindi. Muri gwa rukurikirane rw'amakuru ajanye no kubungabunga itunga rusangi, tugaruka ku kiyaga Tanganyika, aho ku nkengera z'ico kiyaga hategerezwa kuba ibarabara hagati y'ikibanza n'ikindi kugira abantu bashaka kuja gusamara kuri ico kiyaga bashikiyo vyoroshe. Fredy Nzeyimana. Umushikiranganji Diodore Dukundane hajejwe inyubako mu Burundi amenyesha ko ikiyaga Tanganyika hari c'abarundi bose, abari mu mahoteli ari ku nkengera z'ico kiyaga n'abadashobora kuyajamwo kubera uburyo buke, kandi bifuza kwirabira ico ciza Imana yahaye Burundi. Ni muri iyo ntumbero rero yategetse abariko barubaka yaba amahoteli canke uburiro ku nkengera z'ico kiyaga Tanganyika gusiga n'imiburiburi imetero 6 zibarabara rizoca hagati y'ihoteli canke uburiro n'ubundi kugira ngo abantu bavyifuza bashobore kuronka aho baca gutyo bashike ku kiyaga Tanganyika. Hagati ya parcelle n'iyindi hategerezwa gusigwa ibarabara n'imiburiburi y'imetero 6 ku buryo umuntu wese akeneye kuja kwitanganika ategerezwa kuhaja. Naba duhaye ibi bibanza ubu tubategeka yuko baca bategerezwa kubaka akabarabara kameze neza hariya kwitanganyika ku buryo n'abantu bo bariko baragendagenda bahita basama kayaga bagira sport bashobora kuhakoresha. Twasanze hari ibihugu vyagoye ugasanga bene gihugu mu vy'ukuri ntibashoboye kugira amahigwe yo kunezerererwa ivyiza Imana iba yarabahaye. Aho ntituzovyemeje cyo gituma aba bose tugiye guha ibibanza tuzotegerezwa kubategeka gusiga inzira ituma n'abandi bantu bashobora kuja ku kiyaga bakanezerererwa, ariko kandi badahungabanije ibikorwa n'agateka kabazoba bariko bararuhukira muri aya mahoteli. Ako kamo uwo mushikiranganje agateye mu gihe inyubako zihari muri bino bihe zitasize aho iryo barabara ryoca, ahubwo nkuko muvyibonera bakaba barazitiye nta muntu ashobora kuronka aho ashobora guca. Amakuru avugwa mu bindi bihugu mu buraruko bw'igihugu ca Algeria, abantu hafi 1500 nibo bakuwe aho ahaturutse imiriro yari iriko irarandagata ahegereye amazu. N'umuriro rero watanguye ku munsi w'Imana kandi umaze guhitana abantu 30. Le Bigirimana. Aho ni mu gihugu ca Algeria mu karere kitwa Kabiri, mu kirere hakaba hibonekeza imyotsi, hasi naho umunyota naho akirimwo ibiti. Iyo nyubakwa yahiye baraho ataco bari bukore, nkaho umuyaga uracari mwinshi bigatuma umuriro utema ugatongora gusumba. Aho hari imisozi abatabara ntiborohewe naho bariko barahavomera ngo habombe. Ariko rero umuriro n'ubushuhe bwinshi niborohereza. Uwo ati umuriro wararandagase n'ingoga, jewe siho narindi vyavuzwe n'ababanyi. Ati sinibaza ko inzu yanje ishikirwa kubera umuriro wari kure. Uwo ati twarirutse kugira turabe ivyo twokora mu nzu, ariko abafasha kuzimya bari bakuye ngaha abantu babajana mu gisagara hagati. Ati bamwe mu bakuze bari basigaye kugira bazimye izo mbeya, ariko birabata kuwa amazi. Ako karere kageramiwe kariko birometero 150 mu buseruko bw'umugwa mukuru. Ubushuhe buhari burashikana amadogre Celsius 48, bigatuma ivyatsi n'amashamba vyuma. Mu karere ka Egaya
Abasoda 10 barapfuye kubera bazibiwe n'imbeya z'umuriro. Abantu 1500 nabo barakugwa mu mazu ahitwa Kabiri hageramiwe gusumba ahandi. Ku micanwa yarandagase mu bibanza 97 15 bari bwashoboye kuyizimya kuri uyu wa kabiri mu gitondo. Mu gihugu ca Israel naho havugwa n'uw'imyiyerekano yo kwiyamiriza impinyanyuro igabanya ububasha bwa sentare ntahinyuzwa Bigirimana. Aho hari kuri uyu wa mbere i Tel Aviv mu gihugu ca Israel aho imyerekano yabandanije gushika mwijoro, abagira imyerekano barahangana n'abajejwe umutekano. Kuri uno munsi kumurango inama nshingamateka ya Israel yemeje ingingo ya leta y'impinyanyuro mu gisata c'ubutungane, ikaba ifise intumbero yuko sentare ntahinyuzwa itogira ububasha bwo guhakana ingingo ya leta. Abashingamateka 64 bayemeje, ariko rero abo ku ruhande rutavuga rumwe na leta banse gutora. Ubaserukira akaba yiyemeje kwitwara ku rwego rwo hejuru rw'ubutungane. Benjamin Netanyahu, minisitiri wa mbere w'ico gihugu, ati uno munsi twateye intambwe ikomeye muri demokrasi. Ati iyi ngingo tuzoyitoza kugira leta yatowe igire politike yubahiriza ingingo z'abene gihugu benshi. Abakorera bushake mu gisirikare kirwanira hejuru bagera ku 100 bamenyesheje ko uko gufasha baca baguhagarika. Urongoye nawe sendika yurukiyemwo abakozi benshi yagabishije ko haca haba yegeregere mu gihugu cose. Turashimira mwese mwari kumurakurikira ano makuru.